Nihimbazwe hashimwe umwami kubwo amahirwe ayo dufise yo gushobora kuba hano ukundi gusha kugira ngo tumusenge. Gusenga muri mpemu no mukuri n'umutima wuzuye amashimwe. By'ukuri turafise ibituma byo gushimira Imana igihe dusoma ibyanditswe vyera tukabyinjiramwo tugasesa mu byanditswe vyera tukamenya yuko Imana iduherekeza mu nzira yo kwizera ikaba yaduhishuriye amasezerano yayo. Aho rero tuba tuzi yuko natwe turi mu mugambi w'abatoranijwe. Amen. Turanezererwa cyane ko Imana yatugiriye ubuntu bwayo kuko ibyanditswe vyera bivuga ngo ngira imbabazi uwo nazigiriye. Abaroma 9:15. Neza murazi yuko hariho abizera n'abatizera ahantu hose mu isi. Hariho abantu abo Imana yacaguye imbere y'uko isi ibaho nk'uko yabigabiye kera. Imana yari izi ico umuntu azoba, ingene azoba ameze, ingene azofata ingingo. Rero yashoboye gufata iyo ngingo imbere y'igihe. Suko Imana yagomba kurungika bamwe epfo abandi bamwe ruguru abandi epfo. Imana yagomba yuko abantu bose baja mu paradizo, ariko nk'uko ari Imana ikaba izi byose, yari izi yuko bose batazoshaka kuduga hejuru kandi ko bose batazogomba kuja mu ijuru. Nico gituma yabaretse bakurikira inzira zabo. Imana ni iragororotse, nta n'umwihata. Hazoba gusa abantu babishaka ikuzimu. Nico kimwe no muri paradizo. Abagomba kuja mu paradizo bazoba bariyo, abadashaka kubayo ntibazobayo. Imana nta n'umwe izohata, haba hamwe canke ahandi. Imana yahaye abantu uburenganzira bwo guhitamwo gufata ingingo, kandi biguma gutyo gushika hejuru y'umuntu yonuganuga vyose. Hariho byinshi kuvuga hano kuko muri kino kigabane na cyane cyane nk'uko Mwene Data amaze kubivugaho, ijambo ry'ubuhanuzi byarashizwe ahabona inshuro nyinshi. Ibyavuzwe, ivyerekanywe byarasohojwe n'ijambo ry'ubuhanuzi, kandi birahuje neza n'ibi nk'uko byanditswe kandi byavuzwe mu butumwa bwiza. None si cyo kimwe yuko Imana natwe yaduhaye muri no misi, ni mubivuge namwe ubwanyu. Mbega nibyo twihimvye? Oya, ni Imana yabiduhaye. Wa mpemu yera nyene yarongora bene data, agarongora bene data ku ntango. N'ubu ni waturongora ku mpera, muri rya jambo nyene, muri ya masezerano nyene, mu mugambi wose w'Imana. Si Paulo yashoboye kwerekana ubwenge bwiwe, ariko yashizweho kugira ngo abe umukozi w'Imana ugabura amabanga y'Imana. Nico gituma yashoboye kwerekana umugambi w'Imana. Ivyo byaraduze biraguka nk'uko yari yabihawe n'Imana kubw'ubuntu. Ariko murazi kandi bose nk'uko tumaze kubibona, sabizera mbere n'abayuda nabo benshi n'abatizera, ariko kandi hariho abayuda bizera. Na cyane cyane iyo twibajije ku gucagurwa nka bya bihumbi 144 bizohamagarwa ngo bisohoke bashigwe ku kimenyetso, Imana yagumijeho amasigarira. Nanje ubwanje nogombye guca mu kiganiro cyo ku radio n'ivyo bijanye n'umubatizo muramaze kuvyumva ku bijanye ku radio ry'Abadagi. Uwo mugore yavuze ati
turabibutsa yagomba kubanza kumenya ibyo ngomba kuvuga ni umubatizo w'abakuze cyangwa w'abana. ndavuga nti nagomba gushira umubatizo wo kwizera hagati y'umubatizo w'abana no w'abakuze, dufatiye kuri Mariko 16:13 ngo uzokwizera akazobatizwa. yaciye yishura ngo ego ibyo birahambaye ngo tuzobibutsa, ariko ntiyabyibukije kuko yari afite ubwoba yuko ukwizera guca kuja hagati na hagati uko bimeze. turagera umunsi umwe bizodushobokera gutangaza ijambo ry'umwami. ndashobora gusoma hano imirongo imike yo mu kigabane iheze kuko byashimiswe ko ari urukundo rw'Imana rwasugumye Pawulo. haravugwa mu Baroma 8 ku murongo wa 38, kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho goba urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoza canke abafise ubushobozi 39 canke uburebure canke bw'igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cose atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. twari twaratandukanyijwe n'Imana kubwo kugarariza n'icyaha, ariko twasubijwe hamwe n'Imana ku bwa Golgota kubwo igikorwa cyo gucungura cy'Imana muri Kristo. twasubije hamwe n'Imana, twafatanijwe n'Imana kubw'urukundo ruhoraho. nta kintu na kimwe cyo dutandukanya n'ubwo rukundo rw'Imana. hanyuma Pawulo yagombye gusubira kubyemeza hano igihe yavuga ngo ndavuga ukuri muri Kristo. Baroma 9 umurongo wa mbere. nta kundi kuri ho kiretse ukuri muri Kristo. niwe nzira n'ukuri kandi n'ubugingo. Yohana 14:6. ikintu cyose gica uruhande yiwe kiba giciye iruhande y'ukuri. Amina. ndabivuga Baroma 9 umurongo wa mbere ngo ndavuga ukuri muri Kristo, simbesha, n'umutima wanje nawo ushingira intahe ku bwa mpwemu yera. hanyuma haza imvugo y'umubabaro udahengeshanya mu mutima wiwe. hano ngomba kubaza ikibazo twebwe twese, jewe ndimwo. niba urwo rukundo rw'Imana, urwo rukundo rwaducunguye rumaze kuzura imitima yacu ku rugero rw'uko twoba dushoboye kuvuga, mbega ntikuba ari nk'ukugereranya cyangwa kwiyumvira by'ukuri icyo Pawulo yavuze yagombye kuvuga. yaba yashobora kwikuramo akareka abandi bakinjira, nawe yobikoze, ariko yaciye yishira mu guho nk'uko Mose yishize mu guho ubwoko. aravuga ati mfuta mu gitabo cy'ubugingo ariko ureke ubwoko. kuvayo 32 yaciye aja mu guho. ubwo n'ubwo rukundo bwo rwaducunguye, atari ubwo mu majambo ariko go mu bikorwa. ndavyifuza imbere yuko haba ikanguro rya nyuma, ndavyifuriza twese n'umutima wanje wose yuko dushobora twese gutwara muri twebwe urwo rukundo rw'Imana rw'umucunguzi nk'igice gifatanye mu muntu wacu muri kamere k'Imana kacu. n'ico gihe gusa niho tuzobona abatakaye bazimiye bakizwa. igihe cyose turi sindabibazwa Imana nta kimwe ikora. ni tuvuge imvuga kuri mbega Imana yokora ikintu nimba twe turi abantu basindabibazwe, nimba akaga no guhona kw'abandi no gutakara kw'abantu, ugutakara bitadukorako, none Imana yokora iki ngaho nimba twe turi basindabibazwa? ariko mu gihe ivyo bizoba muri twebwe nk'uko byari biri muri Pawulo no mw'ishengero rya mbere,
aho atakundi umuntu yashobora gukora, ariko yateza kuvuga ati urukundo rw'Imana rurampata. Abikorinto ba kabiri 5:14. Aho niho tugomba gushika ku mpera. None icyete ca mbere kivuga iki? Icyete mu byashoye Yohana 2:4 ngo ico nkugaya nuko wahevye rwa rukundo rwa mbere. Ku mpera duteza kugaruka kuri rwa rukundo rwa mbere, rwa rukundo rw'abana b'imfura. Mwese muramaze kuvyumva ukugereranya. Yaracaguwe ni mwene amasezerano. Aburahamu yarafise abana benshi, ntiyarafise Isaka gusa na Ismaili. Yarafise abahungu benshi n'abakobwa. Murashobora kubisoma. Amaze gusubira kurongora, ariko isezerano ryari ryerekeye umwe gusa, umwe wenyine niwe yarose umurage wose. Abandi bose baronka impano baca baragenda batwaye izo mpano, ariko Isaka wewe yarazwe byose, niwe yari samuragwa wajyasezerano nyine. Ni nako bimeze uno munsi, si abana uko umubiri, ariko n'abana b'isezerano. Abaroma 9:7, Abaroma 9:8. By'ukuri turatahura ibico bisobanura ko Imana ifise abana b'amasezerano. Kumbure hariho abana ubwoko bw'abana b'Imana, n'abazobona umuzuko wa mbere n'abazoja mu muzuko wa kabiri. Abo bizera amasezerano y'Imana, kandi abo n'abandi ataco asobanura. Ndibuka neza igihe aho byari bijanye neza no gutondeka ubukozi bwa Mwene Data muri Bibiliya. None ndababwira iki? Bose baremeye, mbere n'abavuga butumwa bakomeye b'abapantekotisi bavuze ati ku isi ntihari bwigere haba umuntu guhera mu gihe cya Yesu n'intumwa, umuntu afise ukoze nk'ubwo. Ariko igihe bababaza nimba barashobora kwizera ko isezerano ry'ijambo riko rirasohoza ngaha, barahungabanye n'inkomezi zabo zose n'ibirenge n'amaboko. Nuno munsi barabandanya kubikora. Iyo hataba isezerano, Imana nta na kimwe yari gukora, canke nta naco yari gushobora gukora. Isezerano by'ukuri niyo ryari ishingiro ry'igikorwa c'Imana, kugira ngo irungike umuhanuzi atoneke byose nk'uko byari bimeze. Ni bande bizera ivyo? Ni abana b'Imana b'ukuri, abo byagenewe, abatoranijwe kera bakatoranizwa ivyo. Nimwumve, nabibasobeye hano mu minsi ya nyuma mu mwaka ushize mu cete c'Abigalatiya. Ndibaza yuko ivyo bitaducitse. Ndibaza ko atari ukumviriza gusa. Ndeka nsome Abigalatiya 3 murongo w'8. Mais comme l'écriture prévoyait que Dieu justifierait les nations, kandi byanditswe byabimenyesheje bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubwo kwizera, bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba. Biti muri wewe niho amahanga yose azoherwa umugisha. Atari gusa ubwoko, ariko ubwoko bwose, atari hanga gusa, amahanga yose. Nicyo gituma yiswe Aburahamu sekuruza w'amahanga menshi, w'amoko menshi. Uko rero umurongo w'9, nuko abishimira kwizera bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu uyizera. Turashobora kubandanya gusoma muri Galatiya 3 ku murongo wa 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Nuko ibyagezwe nibiki? Byageretswe ko kubw'ibicumuro ngo bigumeho kugeza aho urubyaro ruzozira rwasezeranywe
rwasezeranywe iby'isezerano. Nous savons de quoi il s'agit ici. turazi ibyo ari byo hano. Ndabandanya n'umurongo wa 22. Or, l'Écriture a tout renfermé. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byugaranywe ngo biganzwe n'icyaha kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranywe biheshwa no kwizera Yesu Kristo. C'est très simple. Biraciye bugufi. Murashobora kubandanya gusoma agace ka nyuma hano kugira mugereranye ab'igalatiya 4 hamwe n'ibyo twasomye ubushize. ab'igalatiya 4 umurongo wa 28. namwe bene data mur'abana b'isezerano nk'uko Isaka yar'ari. Amen. Mbega twatahuye bino bene data n'abashiki bacu, twatahuye neza yuko tudafise gusa ijambo ry'isezerano, ariko kandi natwe ubwacu turi muri iyo mbuto yasezeranywe y'Imana. Abana b'Imana batoranijwe, bagenewe kubiba imbere yuko isi ibaho, kandi kubera turizera amasezerano yose, ku isezerano ryose Imana yatanze mu ijambo ryayo, kandi mpemu w'isezerano aza kubana b'amasezerano. Ariko nimwumve ibyanditswe ku murongo wa 29. Ariko nk'uko kera umwana yabyawe n'umubiri yahamye uwabyawe mu buryo bw'impwemu, uko niko imeze n'ubu. Cyo kimwe Isaka yarekeye Ismaili amahoro. None byari bimeze gute ku gihushana? Akaga kanini. Ni gute bimeze uno munsi? Ninde ahama, ninde ahamwa? Turabona neza uwo ari we. Nta n'umwe akeneye kubivuga n'amajambo. Ivyo ntibigaragara. Amina. Ivyo ntibigaragara kandi biratomboye. Amen irihe? Mbega turahama canke turahamwa? Icyo nico kibazo giciye bugufi kiriho. Uwabyawe na mpwemu yarahamwe. Nimusore mwumve kandi 29. Ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe mu buryo bw'umubiri yahama, abo bose babiri bari bazanywe mu buzima n'umuntu, ariko umwe yarashingiye ku masezerano. Nicyo gituma umugisha w'Imana wari kuri we. Roma 29 ndasura kusoma. Ariko nk'uko w'ico gihe uwabyawe mu buryo bw'umubiri yahama, uwabyawe mu buryo bwa mpemu nanone niko biri n'uno munsi. Nukuvuga uwaje bivuciye ku isezerano kubwo kugomba kw'Imana, niko bimeze n'uno munsi. Kandi ntibyigeze bitandukana, bizokwigira bitandukana. Ku murongo wa 30 kandi haranditse, byanditswe bivuga iki? Bitirukana inshoreke n'umwana wayo, kuko umwana w'inshoreke atazoraganwa n'umwana w'umugore bwite. Mbere twoshoboye gusoma ibiri imbere byose guhera ku murongo wa 22 kugira ngo dutahure neza ayo majambo, imvugo yayo. Haranditswe kuko byanditswe yuko Aburahamu yari afise abahungu babiri, umwe ari uwo ku nshoreke, uwundi ari uwo ku mugore bwite. Uwo ku nshoreke yabyawe mu buryo bw'umubiri. Amina. Uwo ku mugore bwite yabyawe ku bw'isezerano. Amen. Ndasoma 23 Galatiya 4. Uwo ku nshoreke uwo ku mugore bwite yabyawe ku bw'isezerano.
ikintu cyose gitegerezwa guhezagirwa n'Imana kandi kizoshika mu ishengero gitegerezwa gukoreka biciye ku isezerano aho twishimikiza. Aho rero turashobora kubona Imana isohoza ijambo ryayo, isezerano ryayo. Aho niho hari umugisha, aho niho hahishurwa yuko Imana iri kumwe natwe. Nimwumve ibikurikira. No kwifuje kwica no kwifuje kwicara aho Pawulo yari karavuga ubutumwa. Ndababwiye rwose yaravuga ubutumwa gushika mu ijoro rikuze, akakerekana umugambi w'agakiza, inama y'Imana, inama y'agakiza. Ndanezerwa yuko dufise Bibiliya. Imana nishimwe kubw'isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Imana ihimbazwe kubw'abahanuzi, Imana ihimbazwe kubwo intumwa. Abanyabwenge b'ibyanditswe nibagende. Murongo wa 24 haranditse ibyo ni nk'umugani, kuko abo bagore ari nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi Sinayi ribyara abo kuguma mu buja. Iryo ni Hagari. Ijambo Hagari ni umusozi Sinayi wo muri Arabiya, usobanurwa ngo Yerusalemu wa none, kuko usangiye ubuja n'abana bawo. Mbega yarajakariki ibyagezwe byose n'ibijyanye nabyo n'inyuma byagaragara yuko bari bacumukujwe n'ijambo ry'Imana. Bari bafite indome ariko ntibari bafise guhishurirwa. Ku murongo wa 26 haranditswe ariko Yerusalemu wo hejuru niwo mugore bwite, niwo mama wa twese, niwidegembya kandi niwo mama wa twese. Nimba umuntu murabizi neza rimwe na rimwe no kuvuga ibintu atari hano mu zindi ngendo, iyo abantu bavuga imigwi y'amadini nyamukuru aho bose bagomba gusubira, twe nk'abayizera turazi ikintu ntitwabyawe n'ahantu runaka. Mama wacu ni hariya mu ijuru, Yerusalemu musha, niho umugeni azoba. Yohana yumvise ngo nuze nkwereke umugeni, umugore w'umwagazi yabonye iki? Ibyashe Yohana 21:9 yabonye Yerusalemu musha, bwiza bw'Imana, niho iwacu, niho tuzoba. Haracariho iyindi mirongo ya Bibiliya yosomwa hano, ariko turimbura kuri Isaka n'abahungu babiri, Esawu na Yakobo. Ni imwe mu mirongo igoye gutahura mu byanditswe byera. Nta n'umwe muri bo yarabona umuco w'iyisi cyangwa ugaragara w'iri zuba. Imana yari imaze gufata ingingo, kuko yari izi icyo umwe azoba n'icyo undi azoba. Ndibuka mu butumwa bwiza bwa Mwene Data Branham aho yavuga ngo Yakobo muri kamere kiwe yari mubi gusumba Esawu. Esawu yari umuhungu ameze neza nk'uko bitegerezwa. Yakobo yari umubeshi, umuesikoro, mbere n'umugabane w'umwana w'imfura yawuronse kubwo kubesha n'ubugunge. Mbega yarasenze cyangwa yarisonzesheje? Oya, yakoresheje ubugunge. Ariko Imana yari kumwe nawe. Si ibihe by'inyuma, si byo icyo bisobanura, ariko ni icyo Imana yageneye umuntu. Icyo yageneye umuntu agomba kugihabwa. Amina. Nimba ibyo ducamwo byarafashije Imana, nta na kimwe yarose ibivuga ko. Ariko murazi abantu ba kera b'Imana, muri bo bari bafise kurunguwa na mpwemu. Ninde yafashe amaboko agahezagira abo bahungu babiri? Ni Yakobo. Ninde yavuze ati oya suko? Yari Yosefu. Oya suko. Yakobo yavuze ngo iki? Ariko nimba Imana yanyuranije ibiganza
qu'il en soit ainsi. ntibimere gutyo. Genèse 48 verset 19. itandukano 48 umurongo wa 19 harabayeho uburongozi by'ukuri bwaba buri ngaho umuntu atabazi atateguye, ariko ubwo Imana yateguye igashira mu ngiro mu gihe cy'isaha runaka, ni utitaye ku byo abandi bantu bashobora kuvuga bati Imana irazi ibyo ikora no munsi, kandi nta n'umwe Imana igomba kubwira ibyo irakora. Haranditswe hano ngo bukuru azoshumbira mutoyi, Abaroma 9 umurongo wa 12 na 13. Ubu rero nk'uko handitswe ngo nakunze Yakobo hanyuma nanka Esawu, biragoye gutahura, turabyemera twese, ariko ibyanditswe mu ijambo nibyo duteza kwizera. Nta n'ayandi mahitamwo ariho duteza kwizera ibyanditswe mu ijambo ry'Imana. Uno munsi hariho abantu bakunzwe n'Imana, amina, yarabahamagaye ngo basohoke kubw'urukundo. Abo nibo baza kuri we, barumva ugukwegwa na mpwemu, barareka bagahamagagwa n'ijambo bakaza ku mwami, barakwegwa. Ntibashobora gukora igitandukanye. Kubera ko turi hano twumva ijambo, nuko twumva dukwegwa n'ijambo, kumva ijambo, kandi nta korane na kimwe cy'Imana mbere n'ikorane coboneka ko ataco kimaze. Imana itotuvugisha igihushane. Imana iravuga, ibwira imitima yacu ku ijambo ryose risomwe rizanywe, iravugisha imitima yacu. Tugaruke kuri Paulo, Abaroma 9 umurongo wa 2. Je porte dans mon cœur une lourde tristesse et une douleur incessante. Ati yuko mfise intuntu nyinshi n'umubabaro udahengeshanya mu mutima, iyaba byashoboka noshimye kuvumwa no kuba igicibwa kuri Kristo ku bwa bene wacu abo tuvukana ku mubiri. Hanyuma haca haza ugutonda umurongo wa 4, nibo b'Isirayeli ibyabo ni ugucika abana b'Imana n'ubwiza n'amasezerano no guhabwa ibyagezwe no gusenga Imana n'ibyasezerano, ariko ntibabikoresheje igihushane. Nibo bagoje ubukozi bw'umwami wacu hano ku isi. Umunsi umwe yaravuze mu buryo bwo mu mutima abavuga abo bari, byanditswe muri Yohana 8, Yohana 8 ku murongo wa 44, ati muri abaso wanyu Satani wa mubi, kandi mugomba gusohoza ibyifuzo bya so wanyu. Yamye ari umwicanyi guhera ku ntango, ntari mukuri, ntahagara mukuri, kuko muri we nta kuri kuriyo. Igihe abesha iyo avuga ibinyoma avuga nk'uko kamere kiwe kari, nivyo, kuko n'umubeshi ni wese w'ikinyoma, avuga ibiri muri kamere yiwe. 45, ariko jeho kuko mvuga iby'ukuri ntimunyemera. Ni kuyahe majambo twiyumvira rero ubu? Abitesalonike ba 2 igice cya 2, kuko batizeye ukuri Imana yabarungikiye ububasha bwo kuzimira. Abitesalonike ba 2:10, uw'Imana yumva ijambo ry'Imana, ntiyokora igitandukanye, yumva ijambo ry'Imana. Turamaze gusoma hano rino jambo, umenga no byanditswe na Yohana kera, Yohana wa mbere igice cya 4 murongo wa 5. C'est pourquoi il parle d'après le monde. Abona bava mu isi, nico gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumva. Tweho turabava ku Mana. Uzi Imana aratwumvira, amina. Utava ku Mana ntatwumvira.
atwumvira. Icyo nicyo kitumenyesha impwemu y'ukuri n'impwemu izimiza. Impwemu izimiza, hariho impwemu zitandukanye, impwemu w'Imana na mpwemu w'ukuri. Niwe mpwemu w'ukuri. Haranditswe ngo mpwemu w'ukuri azoza, niyaza azobarongora mu kuri kose. Yohana 16:13. Ibyo nibyo twagezemo umwimenyerezo mu buryo bwiza cyane mu myaka myinshi. Nimunyizere, ndafise amashimwe ku Mana iyo nibutse nibajije ku kungene by'ukuri yatweretse akaduhishurira jambo ryiwe, umugambi we muri rusangi, amasezerano yiwe, umugambi wose mu buryo atari bwigere awubona hano abyerekana ku isi. Mbega murafise amashimwe? Yego, n'ubuntu gusa bw'Imana, ntitwavuga itandukanye. Ntidufise hano abahanuzi bakomeye canke intumwa zikomeye, ariko twarose Imana nini ikomeye igumye ijambo ryayo, yizigiwe ku ijambo ryayo, kandi ku bwa mpwemu wayo iravuga, kandi uno munsi irihishura, kandi yarizi yuko tuzokwemera ibyo azoduhishurira. Iyo adashaka kubona imbere y'igihe yuko tuzobibona, ntiyari kwihata ngo abiduhishurire. Imana irazi neza uwizera n'utizera. Icyo gituma ibwira abo bamuha ukwizera kwabo. Twese turamaze kubisoma mu majambo ya nyuma hano muri Baroma 9:31 haravugwa. Baroma 9:31. Exigé par la loi n'a pas atteint le but. Ariko abisirayeli bakurikiye ibyagezwe byo kugoroka ntibabishikako. 32. Ni kuki? Kuko batabirondesheje ukwizera, yamara babironderesheje ibikorwa nk'ibyo bibahesha batsitara kuri rya buye ritsitaza. Nk'uko handitswe Yesaya 28, ngwehe ndashira i Siyoni ibuye ritsitaza riruta urutare rugwisha, kandi uwizera uyo ntazoterwa isoni. Amen. Ariko umuntu wese atamwizera azoteterwa. Ukwizera no kwizigira umwami wacu bitegezwa kuba bihari, nimba tugomba yuko ijambo ryiwe no kugomba kwiwe tubihishurirwa. Dufise ukwizigira Imana. Kweki tubifise kuko tutakurikiye inzira y'Imana n'ukugoroka kwacu, ariko twashize ukwizigira kwacu mu buntu, kandi twararose ibyo twumvise mu kwizera. Icyo gituma ibyo twabihishuriwe na mpwemu yera. Ni neza neza ibyo intumwa isobanura mu cete c'Abaheburayo, kuko ubutumwa bw'agakiza ntibwafatanije n'ukwizera mu babyumvise. Cyo gituma batashikiriye intumbero. Abaheburayo 4:2 haravugwa ngo Aburahamu yarizeye Imana, abiharugwa ko nk'ukugororoka. Tandukanye Itanguriro 15:6. Yohana avuga iki mu cete ciwe? Ngutizera Imana bayigize umubeshi. Yohana wa mbere 5:10. Ninde yo kubaho kuvuga ko Imana ibesha? Wenye n'ubwiwe n'ukuri. Twizere Imana n'umutima wacu wose, twizere gusumba uko byari bimeze, twizere nk'uko twari dusanzwe tubikora. Tubikore neza kandi tumwizigiye. Ibyo yasezeranye byose azobigumya neza neza. Ibyo byose byagenewe ubwoko bw'Imana, abantu b'amasezerano, abana b'amasezerano. Byose ni byabo. Ubwiza bw'Imana, ugucika abana b'Imana, amasezerano, ibyagezwe, igikorwa c'Imana, byose ni byabande.
ba bandi babyawe n'Imana kandi bagizwe abana b'Imana bashobora kuvuga bati aba data, nk'uko tumaze kandi kubishimika ko inshuro nyinshi turabisubiramo ukundi gusha. Imana yatanze amasezerano kandi mu gihe cyose ibyo byaragaragaye. Ninde yamwizera ninde atamwizera? Abantu bose bamwizeye baratwitangiye, bararindiriye isaha yo gusohoza k'umugambi w'inama y'agakiza mu mwuzuzo wayo, inama y'agakiza y'Imana yacu. Bose Aburahamu, Isaka, Yakobo, abatoranijwe bose mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha bazaba bari mu bwiza muri wa munsi mukuru wambaye umwami wacu. Kubera ikibazo baba bari hariya? Kuko bizeye Imana. Icyo gihambaye cyane. Benshi barizera mu Mana, ariko kwizera Imana, kwizera icyo Imana yavuze ugakitega ibyo kuzobisohoza, naranezerewe hamwe namwe, nawe mwene data bose yabishimitse ko icyo abahanuzi mu isezerano rya kera bari barabuye cyashyizwe ahabona inshuro nyinshi hano, yaba mu itanguriro hamwe na Mose na Yesaya na Oseya. Biranezera cyane. Munyizera ni wa mpemu nyene, ni wa turongora mu bwina bw'ijambo. Turashinga intaye tukemeza yuko ubutumwa bw'iki gihe bwadutahuje amasezerano ayari mu ijambo, ko yahishuwe kugira ngo ukwizera kwacu gushingwe muri yo, dushobore kubaho ku byo Imana yasezeranye byose, tukava mu kwizera tukinjira mu kubona. Nk'uko byanditswe hano ngo inzabya zibiri, inzabya z'icubahiro n'inzabya z'ibiteso na Baroma 9:21. Nimba agira imbabazi akihanganira inzabya zo kurakirwa, mbega ntibizoba bibirushirije kubagenewe icubahiro ciwe? Atugire twebwe inzabya zo guha icubahiro ubwiza bwiwe n'amashimwe. Imana igira imbabazi uwo ikeneye kugira imbabazi, nk'uko ibyanditswe bivuga. Uwo ngiriye ubuntu ndamugirira ubuntu, uwo ngiriye imbabazi ndamugirira imbabazi. Abaroma 9:15. Turahimbaza uno munsi imbabazi z'Imana yacu. Si kwiruka kwacu, si ukugomba kwacu guharugwa, si uwiruka canke ugomba. Abaroma 9:16. Yaba yari gusiganwa kwacu kuharugwa, ni bangahe bo kwirutse guhera mu gitondo bakiruka, ariko inzira y'Imana ntibayibona. Si ugukwiruka gusiganwa canke ukugomba k'umuntu, ariko imbabazi z'Imana. Turahimbaza izo mbabazi z'Imana, izo twahawe n'ubuntu, ni imbabazi. Nicyo gituma duteza guhimbaza hamwe n'urukundo rw'Imana rwagaragaye muri twebwe. Dushimira Imana kubw'intumwa Pawulo, dushimira Imana kubwo ivyanditswe byo mu byanditswe byera ni amerekezo. Uburongozi hano byerekana ingene abantu b'Imana batondetse byose nk'uko Bibiliya iri. Murashobora kwiha kanya mugasomana cyane cyane mu cyese cy'Abaheburayo no mu c'Abaroma. Ni inshuro zingahe hisungwa isezerano rya kera? Ijuru n'isi bizokugwaho, ariko ijambo ry'Imana rigumaho ibihe bidashira. Kandi ijambo ry'Imana ritangurana n'itanguriro igice ca mbere rigaherezanya n'ibyaje Yohana 22 umurongo wa nyuma. Tubyemere uno munsi, tubyakire mu kwizera, ntidusubire gukekeranya, ariko twemere mu buryo buciye bugufi ko ari iby'ukuri, ko na twebwe nka Isaka
turi abana b'amasezerano y'Imana mu buryo bwa Isaka, yuko twabaye gutyo kubwo kwizera ngo twizere iby'Imana yasezeranye mu ijambo ryayo. Mwisuzume mwebwe ubwanyu muri ibyo, niba mushobora kwizera amasezerano ayo Imana yatanze mu ijambo ryayo, na cyane cyane mu buryo budasanzwe kwa kino gihe. Aho rero ibyo biteza kuba kuri mwebwe ikimenyamenya yuko mwatoranijwe, mwacaguwe n'Imana, atari uko ijambo ntimwubaye niryo bari ryarabahamagaye, ryarababwiye mwo kwibandanije inzira yagutse n'abandi bose, kubera ko Imana yabahamagaye, kubera muri mu batoranijwe. Amina. Yashize ijambo ry'isezerano ry'Imana ku gitereko kw'amatara, yarishize habona ku bwanyu, kugira ngo muryumve, kugira ngo turyumve, turibone, turyemere, turyizere n'umutima wacu wose. Hanyuma nk'uko handitswe hano ku murongo wa 28, kuko umwami azosohoza ijambo ryayo ku isi kugira ngo ibintu bishike byihuta atakibuze, yahimbaza izina ryiwe ryera. Azosohoza ku isi atari mu ijuru gusa, azosohoza ku isi. Ego, mbega ijambo iryo yatanze, iryo yasezeranye, ibintu byose byanditswe mu ijambo 28, kuko umwami soza ibintu neza n'ubushizi bw'amanga, atari ugukekeranya. Oya, azobisohoza ku isi, azobisohoza ku isi mu buryo bwihuse. Imana ituhe umunezero no munsi, tumenye yuko benshi bashobora gusenga bagashimira Imana kubw'amahirwe ayo yaduhaye, kuba yaraducaguye, yaraduhisemo, ikatwugururira ubwenge kubw'ibyanditswe, igashira ukwizera mu mitima yacu. Atankomezi turashobora kwizera n'umutima wacu wose ibyo yavuze mu ijambo n'ibyo yasezeranye. Amasezerano y'Imana agumaho, tahungabana, ibihe bidashira. Yesu yashize ikimenyetso mu maraso yiwe ibyo yasezeranye mu ijambo ryiwe. Ijuru n'isi bibishe imitumba, ariko abamurondera ijambo ry'Imana ni ry'ukuri, ibihe bidashira. Amen, amen. Turahaguruka dusenge. Data wo mu ijuru, mutima wanje urakozwe ko, mpemu wanje arahungabanye, ingene uri Imana nkuru, ingene umwizigirwa. Warungitse ijambo ryawe, warungitse mpemu wawe, warungitse umuhanuzi wawe, byose mu kuroranya kw'Imana, kugira ngo ureke umuco wake mu mwiza kubw'ubwoko bwawe. Urafise abana b'amasezerano bumva ijambo ry'isezerano, bakizera, bakakira mpemu w'isezerano, kandi bakarongorwa mu kuri kose. Ndagushimiye mu bwina bw'umutima wanje kubw'ijambo ryasomwe, tukiyumvira ko, tukavuga ko Mana nyir'ububasha bwose, turaguhaye ubuntu twese, Mana y'Aburahamu, Isaka na Yakobo, uri Imana yacu. Yahimbaza izina ryawe ryera. Amen. Haleluya. Ndagushimiye kandi mu bwina bw'umutima wanje kubw'amahirwe ahambaye ayo dufise mu gihe cacu yo kumva no kumviriza ijambo ryawe rivuye ku ntebe. Amasezerano yashizwe ahabona, wararungitse umuhanuzi ubwa mbere kugira ngo ayashire ku gitereko kw'amatara, kugira ngo ayashire ahabona muri kino gihe cy'ubuvugishwa. Mwami, turagushimiye kubwo kubangabangana nk'uko byari biri kera ku ntango. Abakozi bawe bama iminsi yose bagaruka ku ijambo, bagatondeka byose nk'uko Bibiliya ivuga.
shingiye byo uko gusigwa nyene kwa mpemu yera wagushize ku bwoko bwawe, kandi uko nyene nibyo biriko birakoreka imbere y'amaso yacu. Nihimbazwe izina ryawe. uri kugendera hagati y'ibiterekwa ko ndwi bya zahabu, uravuga kandi urakora. Harahiriwe ufise amatwi yo kumva ico mpemu abwira amashengero. Mwami, ndagusavye ubu n'umutima wanje wose kugira ngo ukuniha kose, akaga kose, umwijima wose, ikintu cyose kidatomoye, umuzigo wose, ikintu cyose kikubuza gukora, ico cyose nigikugweho. Umubi ntabe akifise uburenganzira kuri twebwe, dushobore kuba ubwoko bukweguriye, ubwoko bwejejwe, butangaza ubushobozi bwa wa wundi yadukuye mu mwiza akadushira mu muco wiwe utangaje. Mwami, urazi byose. Ndagusaba nkwinginga kandi n'umutima wanje wose ngo ivyo bibe byihuse vuba. Inzira ucirirwe uronke inzira, maze ubwiza bwawe bushobore kugaragara, kugira ngo amasezerano yose ari ego na amina asohoze mu ishengero. Wasezeranye ugusubizaho ibintu byose, turabirindiriye kuko uzobitanga. Nihahimbazwe hashigwe hejuru izina ryawe, hamwe n'imitwaro n'amasengesho. Ibisabwa byose nibiduge ku ntebe yawe, Mana yizigirwa. Urabona amakete hano, urazi akaga. Turagusavye ubu twese hamwe, uramvura ikiganza cawe, uzane ugukira, ukubohoka, ego ibitangaza n'ibimenyetso bikoreke, kwemeza ijambo, gushingira nta ijambo ryawe. Nihasohoze ibyo twumva mu butumwa bwiza, ahantu hose aho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwavugwa. Turakubwiye turakoze, Mana nzima. Twebwe nk'abana b'imwe mu Aburahamu, nka Isirayeli y'Imana, nka Isirayeli y'Imana, twebwe nk'abagwanyi b'umwami b'Imana, abo izuba ryaserukiye nka Yakobo. Mwami, turagushimiye, turaguhimbaza kandi turaguha ubwiza wowe wenyine, mu izina rya Yesu, mu izina ryera kandi ry'igiciro rya Yesu. Aleluya, amen.